ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata co kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Mu gihe abarundi turiko tugira rimwe tugana yambona kazoza y'Uburundi bwifashe mu mwaka wa 2040 n'Uburundi buteye imbere mu mwaka wa 2060, birasaba ko abenegihugu baba bafise amagara meza. Muri ya ntumbero yo kugenzura ibikorwa vya leta, inama nshingamateka iritaho kumenya ingene amagara y'abenegihugu ariko arabungabungwa. Ku munsi wa mbere igenekerezo rya 20 Gitugutu uyu mwaka wa 2025, inama nshingamateka yarakoranye irongowe n'icegera ca mbere c'umukuru wayo umwubahwa Fabrice Nkurunziza kugira bihweze icegeranyo cakozwe na sentare ijejwe kubahiriza amatungo ya leta kuvyerekeye intunganyo y'ibitaro vy'akarere vy'Ingozi. Umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu Ridwine Baradahana niwe yari yaserukiye leta kugira atanga umuco ku bibazo by'abashingamateka bijanye n'ico cegeranyo. Muri ico cegeranyo rero biribonekeza ko nubwo hagaragaye ko ibitaro vy'akarere vy'Ingozi hari ivyo bitakurikije mu ntunganyo yavyo, aho twovuga nk'ibijanye no gutanga amasoko hamwe n'igitabo gitanga intumbero mu bijanye n'intwaro no gukoresha amafaranga, umushikiranganji amenyesha ko vyashoboye kurangura ibikorwa bitandukanye kuko amafaranga angana umuriyaridi umwe n'imiliyoni 100 ariko arakoreshwa mu bikorwa nk'ivyo kugura ivyuma bimwe bimwe bipima indwara, kubaka inzu ikoreramwo igisata cyo kuvura amaso, kubaka inzu izokoreramwo igisata cyo kuyungurura amaraso n'ibindi. Ariko naho biruko abashingamateka babona ko umurindi ibitaro vy'akarere vy'Ingozi bigeze ko mu kwiteza imbere atari munini ufatiye ku bindi bitaro biriko biratera imbere cane nk'ibitaro vy'abasirikare vyo mu Kamenge, Hôpital Militaire de Kamenge. Akarorero ivyo duhora twobserva iyo Hôpital Militaire de Kamenge duhora tubona ko ikora ama construction n'andi machangement abonekana avuye mu mwimbo wa hopitali. Mbega muhora muraba neza ko amahopito yose d'abord agira bonne gestion kandi n'ibikorwa vyayo vyongereza umwimbo ku buryo ayo mareklamasi atandukanye ashobora gukemurwa n'ibikorwa vyakorewe muri hopitali. Nyakubahwa mushikiranganje n'ukuntu ku mavuriro aba bakozi baba contractuel usanga badahembwa haciye imisi batariko bararonka agahembo, eka mbere n'ibijanye n'imiti bitifashe neza, aho na kwipfuza ko mu duhaga commentaire gashobora kuzana umwizero murakoze. Twagira duhere ku kibazo c'aba contractuel badahembwa haheze amezi menshi badahembwa. Ikibazo turakizi gose kandi kiraturaje ishinga y'ukwezi, iyo migwi uko ari 3 yose iragabura iyo facture. Rero twaragize ingorane nyamukuru zibiri kubijanye n'amafacture. Kubijanye na Enabel nta kibazo twagize, Enabel amafaranga yayo twagumye tuyaronka. Hanyuma hakaba na Banque Mondiale na leta y'u Burundi. Kibazo rero cabaye ico ahanini no kuvuga amafaranga ya gratuité des soins, verification y'amafacture atari make. Tugeze mu kwezi kwa 4 ubu turiko turariha facture z'ukwezi kwa kabiri no kwa gatatu no kwa 4, izo zararishwe muri uko kwezi. No kuvuga ubu muri kwezi turiko turariha imiliyaridi 26, bisigura yuko amavuriro azoca aronka amafaranga ya trimestre azoshobora kubatuma bariha abakontracteur baheraniye. Abashingamateka baragarutse kandi ku kibazo cerekeye ikena ry'imiti gibonekeza hamwe n'urucanco rukinga ibisazi vy'imbwa, vaccin antirabique mu rurimi rw'igifaransa. Turabona yuko haciye igihe hatari ko haraboneka vaccin antirabique.
vaccine bayitanga mu gihe imbwa zariye abantu mu Sudeshe niyo batanga turiko turaza mu kiringo hafi umwaka iyi vaccine itari kwiraboneka twashaka kumenya ikibazo coba carabaye kugira ngo iyi vaccine ishobore kuboneka murakoze twazo twaruze bijanye n'ubukene bw'imiti imwe novuga na nkenerwa mu bitaro bitandukanye harimwo no muri ibi bitaro twariko turiga raporo yavuyeyo hariho kimwe yagarutse ko ci vaccine antirabique iki rero nyakubahwa mushikiranganje ikibazo novuga ko mushiramo ingufu zidasanzwe nko mu karere nsanzwe mperereyemwo nka komine ya Bubanza zone ya Musigati imbwa zimaze iminsi zirya abantu ku rugero rudasanzwe sinzi ko raporo yoba yamaze kubashikira hamaze gupfa n'abana babiri kubera ko bariwe n'imbwa kandi bapfuye batanguye gukuga kujya kwimbwa nyene murumva yuko bari bamaze gufatwa n'iyo ngwara kubera ko bariwe n'imbwa aho rero twarafashanije turagerageza turahiga imiti mu bitaro byose bishoboka twarabuze baci batumenyesha ko iyo vaccine tirabiki ko haheze igihe itinjira mu gihugu umushikiranganje yamenyesheje ko iki kibazo kiriko kiratora umuti kuko abadandaza ba mbere bazanira leta imiti ivuye hanze y'igihugu bamaze gushikana ya mbere kandi ko vuba hazoba habonetse n'ugo rucanco rukinga ibisazi vy'imbwa ivyo vyose leta ikaba iri kirabikorana nabo bafashanya nk'ibanki y'isi yose. Ikibazo c'imiti ni kibazo kimaze igihe kirekire kandi ni kibazo kiduhanze uvuga yuko tumaze hafi imyaka 2 turiko turagikorerako hanyuma mu ntango z'umwaka twarashoboye kuronka inyishu tubibaza yuko izodufasha kumara imyaka 2 tudasubiye kubura umuti mu kurindira yuko ubundi buryo buboneka. Twakoze iki? Murazi yuko ingorane nyamukuru kwari kubura amadevize yo kugura imiti ya Kamebu. Gushikanaho imiti yari muri Kamebu yose yaheze atayindi iri kwirinjira abafournisseur bafise amakontra twabahaye mugabo ntibashoboye kwandanya baduha imiti kuko twari tubaheraniye amafaranga menshi cyane. BRB yaragerageje no kuriha uko ishoboye mugabo amadeni yari menshi envers les fournisseurs ku buryo à un moment donné abafournisseurs baciye bahagarika gutanga imiti muri Kamebu. Ariko ngaha nomenyesha yuko burya no mu ma pharmacie privée le taux d'importation des médicaments kubera ikibazo c'amadovize yaragabanutse cyane burya nabo nyene mu ma pharmacie privée nta miti yari hari dans les pharmacies d'ogro hari miti mike cyane. Dufise ama projet abiri ya Banque Mondiale ari ku mafaranga menshi hariho projet yitwa urgence régionale ya 50 millions de dollars sur les 5 ans n'iyindi ya capital humain ifise 100 millions de dollars pour 5 ans. Twace dusaba Banque Mondiale ko yodufasha bikaturihira amafacture ya Kamebu bakoresheje amafaranga dusanzwe dufise bakagira ico twita paiement direct mugabo procedure bigakorwa na twebwe nkuko byari bisanzwe bimeze. Ni igikorwa twatangiye guhera mu kwezi kwa kabiri Banque Mondiale yaciga kiraca muri conseil d'administration Washington hanyuma baratwemerera baragira evaluation ba fournisseurs ba Kamebu kugira ngo barabe yuko les procédures de passation des marchés za Kamebu atakanenge zifise babanje kugira evaluation baravalida processus kuko imeze neza kandi yemewe au niveau international hanyuma baca bagenda ku evaluer les fournisseurs ba Kamebu kugira ngo barabe ko bari crédible au niveau international. Baca basanga aba fournisseurs bacu ba Kamebu uko bari 35 ko bose bari crédible au niveau international nta numwe ari kuri liste noire. Hama kuri abo abatangwe abaronse contrat kare baramaze gushikana imiti hamaze gushikana aba fournisseurs bane. Hariho indwi bandi bari mu nzira tubona yuko ukwezi kw'icumi kuzohera imiti imaze gushika muri Kamebu kandi no bamenyesha yuko abari imiti myinshi cyane izoshobora gukora umwaka urenga. Turabona yuko muri abo bafournisseurs 26 tumaze gusinyiranira ukwezi kw'icumi na rimwe kuzohera bose baramaze guheza kugira livraison. Ncangaruka kuri cya kibazo cha vaccin antirabique. Muri aba twahaye contrat bemeye gusinya contrat
harimwo le fournisseur wa vaccin antirabique numwe sinovuga ko ari ku isi mugabo kuva imyaka myinshi rahaciye ari umwe ashobora gufuruniza izo vaccin ngira ni vaccin zigoye gukora aba rero basiye n'abatugoye gatoyi kubera ari leta ni imiti ikorwa na leta y'Ubuhindi bace badusaba avance ya 20% kugira ngo bashobore gutangura kuyifabrika avance rero Banki Mondiale yarayibahaye baratanguye gufabrika nibaza yuko nabo nyene iri mu bizoshika vuba kandi bo transport ntica mu bwato bizana indege turizeye rero yuko mu minsi itarenga 10 izo vaccin tuzoba tuzifise les vaccins anti-rabique. Ku kibazo kimaze igihe cerekeye umurindi w'abaganga b'abarundi baje kurondera ubuzi hanze y'igihugu abashinga amateka bati mushikiranganje ubu bigeze he hari ingingo leta yoba yarafashe igabanya uwo murindi mu nama shikiranganje mwarize kandi arashirwa mu ngiro ibijanye no guha agashiro kabute babaganga b'abahinga kabuhariwe kugira ntibagume bagenda mu mahanga bagiye kurondera uburyo bwo kubaho. Nashaka mbaze kuva ijya ngingo imaze gufatwa kandi mukayishira mu ngiro muravye ibiharuro byo bavyifashe gute none nyakubaha mushikiranganje niziye ngingo muri ko murafata kugira ngo ubu bwinshi bw'abaganga bari ko bava mu gihugu bakaja gukorera handi kugira ngo turabe nyine byo hagarara na cyane cyane kiguma kivugwa n'agahembo baronswa kandi turavye n'imyaka abaganga biga n'agahembo baronswa ukuri turabona ko bidakwiranye turavye n'akazi bakora niziye ngingo muri ko murafata mu bushiranganje mujejwe kugira ngo abaganga nibagume bahunga igihugu. Aha umushikiranganje Ridwine Baradahana amenyesha ko umurindi w'abaganga baje gukorera hanze wagabanutse cyane kuva aho leta ibongereye uturusho. Leta yarashize ingufu kandi mu guha akazi abaganga batari bake kugira abene gihugu babandanye boroherwa. Mu bisanzwe abaganga ntibahagaritse kugenda kuko igihe tugize stabilisation hariho bari baramaze gufata kontra zo kugenda ariko umurindi twovuga yuko usa n'uwahagaze tugitangura stabilisation twatanguye duhemba abakozi bashika amajana 9 abaganga bashika amajana 9 ariko mu minsi ya mbere kuko hari ubona ko bari barafashe deja decision yo kugenda baragiye ngira ngo baba bari basanzwe bafise amatike ku buryo umwaka uraheze ubu unye turahemba abantu bashika amajana 880 ariko ku mwaka uheze wa exercice 2023-2024 harashoboye kugenda abaganga barenga 170 murumva yuko umuvuduko sumwe ako kantu iyo kataboneka kugira ngo tubaramire murumva yuko atamuganga numwe twovuga yo bagisigaye mu gihugu nukuri nakantu kafashije cyane nubwo ari gatoyi byarafashije burya abaganga nabo nyine barakunda igihugu ntibari bakeneye ibintu by'umurengera kugira ngo babe bararindiriye igihe igihugu kizogira umwimbu munini kugira ngo abantu bose bahembwe neza. Umurindi rero waragabanutse cyane twavuga mbere yuko ubunye batagenda bose. Ikindi no bamenyesha nuko igihe tugize stabilisation hariho abaganga basa n'abatagiraho bakora uturaka hirya no hino ariko abarenga 80 twarashoboye kubaha akazi guhera mu kwezi kwa mbere barinjiye muri fonction publique. Ikindi cagarutse kijanye naho usanga henshi iyo umuntu yagize isanganya abaganga batihutira kumuvura ahubwo bakihutira kubanza gusaba amafaranga yitwa caution aho kubanza kurokora ubuzima bw'umuntu. Ahandi ugasanga bene gihugu barajuragirika iyo bagiye kwa muganga bagaca barungikwa ku bindi bitaro bifise ubushobozi bwisununuye. Birashika umuntu akagira isanganya ari kwibarabara hanyuma bigasaba yuko uri kararengana bamusaba yuko yoshikana umuntu kwa muganga ariko rero uwo muntu atwaye umuntu kwa muganga ku bitaro bimwe bakanka kwakira uwo muntu swati bati ahandi dushobora kumwakira nabyo dushoboye zana kosyo uratwumva muvuga yuko
abo bantu bategerezwa kubakira hama ibindi bikazoba mu nyuma mugabo siko bigenda kuri teri ivyo tubona siko bimeze. Ikibazo aho kiri ni gihe umurwayi akeneye kuronswa umuhinga ugasanga ari mu bitaro kanaka baramurungitse mu bindi bitaro, ariko iba murungitse mu bindi bitaro hari igihe usanga umurwayi agize ibibazo ugasanga baramuteragiranwa bakavuga ko batamwakira akamara amasaha n'amasaha ariko arayerera ari muri ambulance, ndetse n'iyo ambulance akaba yatanze amafaranga uwo murwayi akaruhira kwitaba Imana amaze amasaha n'amasaha muri ambulance. Ibitaro byose bifise itegeko ryo kwakira umuntu wese yahuye n'isanganya canke aje muri koma amasaha 48 ataca musavye, babe baramuvura bamuramire hakiri kare kugira ntapfe, hanyuma ibijanye na regularisation ari carte d'assurance canke mituelle akoresha canke ubundi buryo bwo kuriha babikore mu nyuma. Iri tegeko bararifise nuko burya numva zamaho niko no bivuga, ariko tuzogerageza tuze turakosora. Mwavuze muti none nta nimero twoshobora guhamagara kugira ngo tuze turabimenyesha. Nukuri nimero zacu, nimero mushikanganje ruguruye, yaba directeur secrétaire permanent assistant zose ziruguruye, muzoze murabitumenyesha. Mu ntumbero yo gukingira amagara y'abantu, inzu 2700 z'ubudandarizo bw'imiti zidakwije ibisabwa zarugawe kugira hatangwe imiti neza hakurikijwe amategeko, nayo ku bakozi bo kwa muganga bita abakontractuelle bamaze igihe badahembwa. Umushikiranganje amenyesha ko ico kibazo kigiye kuva mu nzira biciye ku mfashanyo y'Ibanki y'Isi yose. Mu vyo inama nshinga amateka yasavye leta harimo ko yogwiza gutanga amabourse yo kwiga ku baganga, abo nabo bakiyemeza ko bazogaruka gukorera igihugu cabo, nayo kagakarata ko kwivuriza ko kam koko bitegeko ku murundi wese, leta nayo ikiga uburyo bwihariye bwo gukurikirana ingene gakoreshwa kugira umwene gihugu yoroherwe mu kwivuza. Mu ntumbero yo kugwiza abagenzi beza, leta y'u Burundi irabandanya yugurura imiryango mu kugiriranira no gukomeza imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu, maze inama nshinga amateka nayo igahezagira nakarebara yamaze bati nyamwigenda ko ntarimira impeshi. Ku munsi wa gatanu rero igenekerezo rya 24 Gitugutu uyu mwaka wa 2025, inama nshinga amateka yaremeje 100% integuro z'amabwirizwa abiri ajanye n'amasezerano yo gufashanya hagati y'u Burundi n'igihugu ca Monaco hamwe no hagati y'u Burundi n'igihugu ca Vietnam. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire hagati y'u Burundi n'ayandi makungu Edouard Bizimana yari yarungitswe na leta imbere y'inama nshinga amateka gusigura ibijanye n'izo nteguro z'amabwirizwa, yamenyesheje ko igihugu ca Monaco n'ahari gito cyane gifise ubutunzi bwinshi mu bisata bitandukanye gishobora gufashanya n'u Burundi nabwo bukagira ico buhungukira, eka mbere kukaba ko bakongereza kuko cari gisanzwe gifashanya n'u Burundi mu bijanye n'indero, amagara meza, gufungura neza n'ibindi. Benshi baribaza bati none Burundi bwokura akarusho gaki muri yo migenderanire. Turavye ubushobozi bw'ico gihugu tukaraba n'ingene imigenderanire yacu imeze, twarabonye yuko gishobora kuba cofasha mu bitari bike, kirafise ibisata byinshi gifisemo ubushobozi, kandi turamaze no kubona yuko hariho ibikorwa gikorera mu Burundi. Hariho fondation yitwa François Xavier Borgnou, niyo kenshi iyo gihugu ca Monaco gicishamwo imfashanyo kije gukorera mu Burundi. Ico naco gishagikwa iyo fondation nayo ikikora muri ayo muri ivyo bisata nariko ndavuga. Baravuga ko bashobora gufasha
gihugu cacu kugira ngo bishimikije irya les objectifs de développement durable à l'horizon 2030 kandi turavye n'ibisata bakoreramwo byodufasha cyane kugira ngo dushikire ya ntumbero ya vision twiha. Hanyuma kandi kubera bafise n'uburyo bujanye n'amafaranga, hariho amaprojet menshi twamwe tiyumvira. Nashaka mfate karyo nshimire cyane nyene iteka mukuru w'inama nshingamateka ku kiganiro twagiranye, araduha ivyiyumviro vyinshi ku maprojet dushobora gushikiriza ivyo bihugu. Aha naciye niyumvira ntingira ngo noca mu minsi mikeyi mu maguru masha nshoboye gutegura urugendo nkajayo, mugabo twavuganye n'abashikiranganje batari bake bakampa amaprojet ngira ntwaye bishikiriza abo bantu bafise imitahe n'abasigurira nti yamara ngaha mu Burundi hariho ibintu dushobora gukorana kugira ngo igihugu gitere imbere. Nayo ku migenderanire n'igihugu ca Vietnam, umushikiranganje yabandanije amenyesha ko naco nyene ari igihugu gifise ubumenyi bwinshi mu bisata bitandukanye nk'ubutare, uburimyi hamwe no mu buhinga bwa none, aho mbere gisanzwe gifise n'ishira hamwe rikomeye cyane ryo gutumatumanako mu Burundi Limitel. Imigenderanire hagati y'u Burundi n'igihugu ca Vietnam ikaba ari ya kera kuko ari iyo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 975 ikaba imaze imyaka 50. Ku nshuro igira 19 urumuri rw'amahoro rwarazungurutse intara zose zigize igihugu c'u Burundi rumurikira ibikorwa vy'iterambere. Ku munsi wa mbere igenekerezo rya 20 Gitugutu uyu mwaka wa 2025 rukaba rwarishikiye mu ntara ya Butanyerera, aho rwakiriwe mu kanyamuneza n'abene gihugu bashigikiwe n'indongozi uhereye kuri nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe, umukuru w'inama nshingamateka ari kumwe n'umutambukanyi wiwe, abashingamateka batowe muri Butanyerera, Buramatari, bamusitaneri n'izindi ndongozi bakaba bagwakiriye ku rugabano rw'intara za Bujumbura na Butanyerera ku rugomero rwa Gwegura. Urumuri rw'amahoro rukaba rwaciye gwerekeza muri komine Matongo, aho rwasanze abene gihugu ku kivi, aho bari basidukanye n'iyonka mu bikorwa byo kwiyubakira fondation y'inyubako y'igorofa izokoreramwo musitaneri n'ubundi buzi bwa komine. Ikazoba ari igorofa igeretse 4 ifise ibiro 34, ikazokubakwa ku mafaranga y'amarundi arenga gato imiliyaridi 7. Abene gihugu b'Imatongo bakaba bishimiye iryo terambere muri komine yabo no gusanganira urumuri ruje kubamurikira no kubatera intege. Nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe, umukuru w'inama nshingamateka, akaba yarashimiye abene gihugu b'Imatongo kukungene bitavye ari benshi ivyo bikorwa, yongera shimira abariko baritanga bose mu buryo kugira ngo iyo nyubakwa ishobore kubakwa. Bavuka komine, namwe bagenzi nshuti mwatugendeye, dushimire abagize ico bafasha nko mu bintu bijanye n'uburyo baterera, abo turabashimiye cyane. Hari wavuze ati najewe zoterera, twamwumvise. Hariho abagwizatunga nabo bagiye hamwe, bari kumwe n'umugwizatunga Mayondori ni kwa mutazira ni Uwiragiye France, yarashoboye guterera miliyoni 110. Byaradufashije kandi n'abandi murumva ko bari nyuma. Kubataragira ico bakoze nabo yabasabye kwiyunga n'abandi kuko nkuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu yama bivumera, turi kumwe twese birashoboka.
yisunze icivugo c'urumuri rw'amahoro k'uyu mwaka wa 2025 kivuga giti indongozi rumuri rw'abene gihugu mu nzira ituroresha ku gihugu giteye imbere. Nyeniteka yahamagariye abene gihugu gushigikira indongozi no kuzisengera, nayo urumuri rw'amahoro rutubere twese akajya ko gufata ingingo yo kugenda tugana twese mu bumwe yambona kazoza y'u Burundi igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Ugushima ingabire yari yaje iherekeje urumuri rw'amahoro muri wa mugenzo mwiza wo kwakirana wamyuranga Barundi, abene gihugu n'imvukira z'imatongo bakaba baciye bashikiriza utuganuke intwara rumuri. Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho ubutaha.